ndahaye mwaramutse mwiriwe bivanye naho umuntu wese ari abakunzi ba Service Nishima TV nongera kubaha ikaze kuri cha kiganiro cyanyu mukunda. Murabizi ko Service Nishima TV ari televiziyo yanyu mumaze igihe mukurikira kugira ngo turushirizeho kwiga no kurondera inyishu zishobora gufasha ingo n'imiryango ngo tuzikure mu bibazo bizihanze. Muri no misi maze imisi niyumvira cyane ntiko numva ivyago n'amakuba mu ngo n'imiryango bishishikara kugwira, mbega tuzokora iki, mbega tuzifata gute. Uwundi muhinga umwe w'umunyamerika yavuze ngo I had a dream, nanje nagomba mvuge ngo nagiriwe hishurirwa. Ubu nje kubwira umuntu wese ariko ankurikira ko wa wundi yavuze ngo akabirya nagatoye inyishu nayironse. Nagomba mbwire umuntu wese ariko arankurikira ngo hari inyishu Imana yaduhishuriye mu ijambo ryayo ivuga ku kuvuka ubwa kabiri. Je mu gihe no munsi rero tuyaga ko rivuga ngo ukuvuka ubwa kabiri ni inyishu mu ngo n'imiryango yacu. Muti bigenda gute? Reka rero dutangure. Mu bisanzwe turabizi guhera mu itanguriro gushika mu iherezo umuryango canke la famille canke le foyer ni umugambi w'Imana. Umaze kuba umugambi w'Imana, uwundi muhinga yavuze ati ne vous en faites pas. Nimba foyer ari umugambi w'Imana, vous allez vous attendre toujours au problème kubera ko hari umwansi w'umugambi w'Imana adasinzira. Atariko mureme n'Imana nyenewo ntisinzira. Icyo mukwiye kumenya ni ukwiga mukamenya ingene muzigama kandi mugwanirira uwo mugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ubu rero nje kuvuga ngo urugo rwawe ni umugambi w'Imana, urugo rwanje ni umugambi w'Imana. Ivyo ntitubijamo. Bihera hehe rero ivyuko mu rugo rwacu hama ibibazo. Nshuti mukundwa, mu rugo habayo umugabo, hakabayo umugore, hakabayo n'abana. Ariko rutangurwa n'umugabo n'umugore. Abo nabo n'abantu bamuka kuri Adamu. Turabizi neza ko Adamu na Eva umuryango wa mbere wabaye mu bumote bwiza n'Imana, muco twokwita harmony n'Imana, kugeza aho umugwanizi agira ifuhe. Amaze kugira ifuhe ashategura imigambi y'ingene ubwo bumoti iyo migenderanire myiza n'Imana ayikuraho, abatamucaha abagize gute aba batandukanje n'Imana. Ivyo sindabivuga ko cyane benshi murabizi, kugeza aho Imana mu ijuru yavuze ati reka nshireho umugambi nawo wo gucungura abantu banje, irungika umwana wayo w'ikine gikunda cyane Yesu Kristo kugira ngo bari waza kuducungura. Ivyo rero birafise ico bisigura mu ngo n'imiryango. Uti bigisigura gute? Urugo rugizwe n'umugabo n'umugore bavuka ku muntu wa mbere yamaze kuba deshi, yamaze guhendwa n'isi, yamaze gutakaza imigenderanire myiza n'Imana. Ati ivyo bigaragarira mwirema. Imana yafashe umuntu imukura mu mukungugu. Imukuye mu mukungugu ngo uwo muntu nta bugingo yagira. Yagiye kugira ubugingo ari uko Imana imuhumekeyemo impwemu y'ubugingo. Twitijije ivyo twize muri biology, Imana mu kurema ngo yaremye ibintu by'uburyo butatu. Yagize hariho la création végétale. Iyo ibiterwa byose bifise ikibiribiri. Bifise ikibiribiri kuvuga ngo bifise le corps palpable, birafise ikibiri matériel umuntu ashobora gukorako. Hagaca haza la création animale. Ibitwa ibikoko byose bisumbije les végétariens iki kuko byo bifise ikibiribiri bikagira na ame. Ibikoko birafise icyo bita ame, umushaha, niho bitandukaniye. Haca haza création ya gatatu yitwa umuntu, création humaine. Iyo nayo iza itandukanye na za création zibiri. Iya mbere twumvise ko ifise umubiri gusa, iya kabiri ifise umubiri n'umushaha, ariko iya gatatu ariyo y'umuntu ifise le corps, ikagira na ame, ikagira na esprit.
no diable rero amaze kuza gutera umuntu yaraje kwica iki, yaraje kwica esprit, yaraje kwica kaga point de contact kari hagati y'umuntu n'Imana, no kuvuga ngo gatuma ubwiza bw'Imana bumanuka, kuko impwemu ihamagara impwemu, ivu rigahamagara ivu. Nuvuga ngo tugiye mu yindi sobanuro naho umuntu agizwe n'ibice bibiri, igice civu n'igice c'impwemu. Nuvuga ngo igice c'impwemu kimaze gupfa umuntu asigarana igice civu kigizwe n'iki, kigizwe n'ikibiribiri. Aha rero niho ikibazo kiduhanze mu ngo kigira gute gikomoka. Umuntu amaze gupfa impwemu agatakaza communication yiwe n'Imana, yashiye asigarana ibihimba bibiri. N'umwe ngo yasigaranye le corps et l'âme. Ori kintu twumvise gifise le corps et âme ni giki, ni gikoko, ni bikoko. Ça veut dire que wa muntu yarakwiye muri dimension zitatu, corps, âme et esprit. Esprit maze gupfa yasigaye ari umuntu w'igice afise corps et âme. Or igifise corps et âme cyose kiri muri création animale. Bimaze kugeraho rero uwo muntu yatakaje parti ikomeye cyane yitwa esprit, yasigaye ari umuntu animal. Aho rero bitwereka iki? Bitwereka ko umuntu animale akora ibibi byose nka kurya ibikoko bikora ibibi byose. Kubera iki? Nta kantu k'ubumana kari muri we. L'homme animal arica sans problème. L'homme animal arrive sans problème, araviola sans problème, il commet de meurtres sans problème. Nta kintu na kimwe kimubuza amahoro, ko l'esprit qui devrait impwemu yategetswe kumucira urubanza yaramaze gupfa muri we. Aha rero niho twasanze hari akabazo mu ngo nyinshi, ariko Imana ishimwe umuhinga nawe yaravuze ngo iyibuye rimaze guseruka niriba ricica isuka. Ndasimbye Yesu Kristo amaze kubona ibyo bimaze kuba, araza mw'isi kugira ngo atubere inzira, ukuri n'ubugingo, atwereke inzira idushikana mu mahoro dukeneye, atwereke inzira idushikana kuri harmonie familiale dukeneye, atushikane ku bugingo busagutse dukeneye kuronka mu ngo. Naho yabigenjeje gute? Twifashishije igitabo ca Yohana, Bibiliya, igitabo c'Imana, mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice ca 3 tugisomye cyose, ariko aravugana na Nikodemu, yamubwiye ngo nukuri ndababwire, hatabayeho kuvuka ubwa kabiri umuntu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Aramusubiramwo Nikodemu ati mbe ivyo uvuga nibi? Umuntu ashaje nka jewe nosubira mu nda ya mama? Ati ndabisubiyemwo. Nukuri ndakubwire, umuntu atavyawe n'amazi n'ijambo ntashobora kugira gute, ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Bakundwa ba Vyose Nishimhaye TV, amahoro dushaka mu ngo, umunezero dushaka mu ngo, ukumvikana dushaka mu ngo, ugufashanya dushaka mu ngo, ukuzuzanya dushaka mu ngo, ibyo byose byugaraniwe mu bwami bw'Imana. Vuga ngo amen. Ibyo byose byugaraniwe hehe? Mu bwami bw'Imana. Ibyo navyo kugira ngo tubibone twongere tubibemwo, nuko dutegerezwa kuvuka ubwa kabiri. Nico gituma wa mugabo Nikodemu yaciye agenda kwa Yesu mwijoro, aramwizera, amaze kumwizera avuka ubwa kabiri. Natwe turakeneye gukoresha uburyo bwose bushoboka tukavuka ubwa kabiri, kuko ariyo solution yonyene igiye kuduha ibyo dukeneye byose mu ngo. Imana iduhezagire. Ubu rero ndiko ndahamagarira umugabo wese ariko aranyumva ngo wa mugabo urafise umubabaro n'ivyo ku rugo rwawe rutariko ruragenda uko warushatse, nawe wa mukenyezi urafise umubabaro n'ivyo kuko urugo rwawe rutariko ruragenda uko rushaka, n'abana nuko nabo nyene baragira agahinda, barababara. Nagomba ndakubwire ngo Yesu yavuze ngo iki vyawe n'umubiri n'umubiri, ariko iki vyawe n'impwemu n'impwemu.
uru rugo ko twamaze kumva ko ari umugambi w'Imana, ni ukuvuga ngo urugo ni igikorwa cy'impwemu, gikwiye kuzigamwa n'iby'impwemu, gikwiye kuzigamishwa iby'impwemu, kiri mu bwami bw'Imana. Abakeneye kukinezererwamo rero dukeneye kwimuka tukava mu bwami bw'isi bwabaye korompi, bwamaze kuba deshi, tukinjira mu bwami bw'Imana butazigera buhangura. Imana idufashe cyane. Aha rero bisaba iki? Bisaba ko dusha tujya muri rya jambo ry'Imana riri muri Bibiliya y'igitabo c'Imana mu cete ca kabiri Paulo yandikiye abikorinto mu gice ca 5 ku murongo wa 17, naho havuga ngo nuko rero umuntu wese yari muri Kristo aba ari caremwe gisha, ivya kera biba bihise, vyose biba bicitse bishasha. Haleluya. Ndagufitiye inkuru nziza ngo kuba muri Yesu Kristo konyene niko gufata ibintu byose kukabihindura bisha. Nuvuga ngo izi ntambara tubona mu miryango, abo mu miryango, bene imiryango twemeye kuvuka ubwa kabiri tukimukira muri Yesu Kristo, ivya kera, intambara, ukwikunda, ukwicana, ukwimana, ugusuzugurana, ukutubahana, ibyo byose bica bihera umugabo ahinduka musha, agira ibigumbagumba vya Kristo, agira urukundo rwa Kristo. Umugore aca hinduka, ivya kera byiwe bibabisha, biba bigiye agahinduka musha. Nuvuga ngo n'ivyo akora byose biba bibaye bishasha. Nagomba ndabatangarize rero ngo bantu b'Imana, ingo zigizwe n'abagabo n'abagore batavutse ubwa kabiri, ningo zigizwe n'abantu bafise natire animale. Utaravuka ubwa kabiri wese ngo yongera ronke nouvelle connexion spirituelle yo mu buryo bw'impwemu y'Imana, uyo tuzomuronderamo gukunda ntahazobikura, kuko umuntu yamatanga ico afise. Uwo tuzomuronderamo kwihangana ntavyazigera atanga kuko nta biri muri we. Uwo tuzomuronderamo guharira ntavyo azigera atanga kuko nta biri muri we. Uwo tuzomuronderamo kwitwararika abandi nta biri muri we, kuko mwisi abantu barikunda, mwisi abantu baricana, mwisi abantu nta mbabazi bagira. Raba nawe igikoko kigutabura kititayeho n'urubanza, kuko kirazi ko atawe gicira urubanza. Ariko umuntu harimo mpwemu w'Imana, haleluya, umugabo arimo mpwemu w'Imana, naho ko musoba mpwemu w'Imana aramugendera akamubwira ati ariko ujya muntu wamukoreye nabi musaba imbabazi. Haleluya. Nkunda mpwemu w'Imana cyane. Umugore arimo mpwemu y'Imana, naho yogenda gusuma akagavura amahera akayacisha mu bindi, ageze haruhukira mpwemu w'Imana aragaruka akamuganiriza akavuga ati yamara wakoze nabi, akamenya aho yaguye, akicuza, agasaba imbabazi, ubuzima bukabandanya. None mwumva hari ikigoye kirimo? Inkuru nziza ndabazaniye nuko tugira imihigo mu ngo zacu. Abagabo bacu bavuka ubwa kabiri, natwe abagore tuvuka ubwa kabiri, abana bacu bavuka ubwa kabiri. Twimuke tuve mu isi y'umwiza, twimukire muri Yesu Kristo, kuko aho niho hari urukundo, aho niho hari ukwitanaho, aho niho hari ukwihangana, aho niho hari ukurengera, aho niho hari ibintu vyiza byose dukeneye. Naye handi tugumye mu isi bana b'Imana, nukuri ngo zizokwama zatewe kandi ntituzotsinda. Ariko nitwimukira muri Yesu tukavuka ubwa kabiri, tugahabwa connection shasha ya mpwemu yera, tukavuka ubwa kabiri. Haleluya. Kuko kivyawe na mpwemu cyose ari mpwemu, kandi mpwemu ineshisi. Nico gituma Yesu yanesheje isi n'abamugwanya bose. Turagomba kugira umuhigo. Bene data nshuti z'umusaraba, bakundwa ba Vyose n'Icyuma televiziyo, ubu duhaguruke mu nkomezisha. Umwaka ugiye kurangira, umuntu wese akigire target ku rugo rwiwe. Dutegerezwa kwimuka tukaja muri mpwemu yera, kugira ngo ubugingo bwiza bw'amahoro, bw'umunezero, bwo gusohokana n'abagabo bacu, bwo gufashanya, bwo gukundana, bwo kubaho neza, tuguwe neza, twongere tububemwo, kuko abari muri mpwemu barabihabwa.
n'ijuru. Ivyo nivyo bihabwa abavutse ubwa kabiri. Reka rero ndangize nshimira wowe uri kurankurikirana kandi wumvise neza ko hari devoir ufise. Wa mugabo nkurikirana hari devoir ufise, nawe wa mugore nkurikirana hari devoir ufise, nawe wa mwana nkurikirana hari devoir ufise. Sukurira gusa ngo umugabo yananiye, sukurira gusa ngo umugore yananiye, sukurira gusa ngo abana bananiye. Oya, tuje ku mavi, tuje ku mavi. Muririmbye yararirimbye neza ngo ku mavi niho bibonekera. Haleluya, tuje ku mavi. Hirya y'ejo na mwanya mu gihugu cyacu twimitse Imana ikaba iya mbere. Imana izoza idusuke ko mpwemu wayo mu ngo haba amahoro, habeho n'umunezero. Reka rero dusenge. Mana data wa twese wo mw'ijuru, izina ryawe niryubahwe kandi ubwami bwawe nibuze, kandi ibyo ushaka nibikoreke mu ngo zacu mu miryango yacu nk'uko bikoreka mu ijuru. Yo, turanezerewe ko uri mu ijuru hishura amabanga yawe. Erega iyo tubayeho turi abantu batagira impwemu, naho tuba dutandukaniye n'ibikoko. Ibikoko bigwanako bikajyana, ibikoko bijyanaho bigahuza ibitsina, ibikoko biracoroka biricura, nta kibikurikirana. Ibikoko nta rubanza bibiriko. No, abantu batagira impwemu nuko baba bameze. None turatahuye neza impamvu mu ngo zacu hama ibibazo, nuko abantu twatakaje kandi kaduhuza n'Imana kampwemu adukonekta kuri mpwemu w'Imana. Nta byiza rero two kwitega ngo tubone igihe tudasubiye kugakonekta. Niyo mpamvu nsenge umuntu wese ariko aranyumva ngo mw'izina rya Yesu mutere mwiyinyota yo gusubira kurondera mpwemu w'Imana mu bugingo bwiwe. Umutere mwinyota yo kuvuka ubwa kabiri. Uko umuntu ahuzagirika agenda kurondera ivyo akeneye, aba ariko duhuzagirika ngo nuko ni impongokazi mwihuzagirika igenda kurondera amazi inwa inyotewe, aba ariko natwe abakunda ingo zacu duhuzagirika turondera mpwemu, turondera gusubira kwikonekta na mpwemu kugira ngo ubugingo Imana yateguye ko buba bwiza mu ngo, bugaheza bukaba bwiza mu masosiyete, bugaheza bukaba bwiza mu gihugu, bugaheza bukaba bwiza mw'isi yose, bwongere bubeho. Oh Mana, urakoze ko uyu muntu mugiriye neza. Oh Yesu, urakoze ko uyu muntu mugiriye neza. Ico dusabye ni kimwe, imbabazi zawe zituboneke ko aho tutari bwiyumvire ngo duhishurirwe rino banga, ariko ubu noneho turishuriwe, udushoboze turishire mu ngiro, mu ngo tuze twumva amashimwe amatazirano. Waratubariye ngo nta kindi kidutera kwimuka tuva mw'isi y'umubiri twinjira mu isezerano ryo kubaho neza atari guhamagara Kristo akaba ubugingo bwacu. Nyemerera rero iyi saha sengera uyu muntu afukamye ariko ararira avuga ngo arakeneye mpwemu yera, amenye ko mpwemu yera agenda aho Yesu Kristo amubariye. Turavuze ngo Mwami muhe kumeneka yatura ibyaha byiwe byose, hanyuma yakire Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe. Mpwemu yera abone kumubera ikidodo, abone kumubera umufasha w'iminsi yose no mu bihe byose. Urakoze ko bidukoreye, tugusabye nka papa kandi twizeye ko bidukoreye nka Yesu. Abana iyo basabye umuvyeyi ntiyirirwa araronderera kure, aca bibaha. Natwe turazi ko bitugusabye ugiye kubiduhera ubuntu n'imbabazi mw'izina rya Yesu Kristo, amen. Bakundwa basubavisi nishimaye televiziyo, uwo ni wo munezero no munsi muhawe wo kuvuka ubwa kabiri, tukimukira mu migisha ingo n'imiryango twasezeraniwe n'Imana data wa twese wo mw'ijuru. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom, shalom.